Nshuti bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini turabaramukije aho muri hose aho mudukurikira muri Canada, Afrika y'Epfo, mu Rwanda, mu Burundi, Amerika, Australia, Bufaransa no mu Bwongereza. Mwese turabaramukije tubifuriza amahoro ava ku Mana, tubashimira mwe mwese mwakoze subscribe sabone hano kuri radio televiziyo Inkinzo, namwe mutarayikora tubasaba kuyikora kugira mubashe kubona amakuru y'ukuri acha hano kuri radio televiziyo Inkinzo n'ibiganiro vya kahise k'ibihugu by'ibiyaga binini ndetse Afrika n'isi yose muri rusangi. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire wacu Apotre Benantungwa nayo. Apotre Benantungwa nayo ndabaramukije nanje ndaramukije n'abatwumviriza. Apotre uri ntumwa y'Imana mu bantu, ukaba umwanditsi w'ibitabo, ukaba ndetse uri n'umushakashatsi n'umusesanguzi. Mbere ku batabizi akaba ari we werekanye ubwa mbere inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo 2022, niwe werekanye donedo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini, ukaba waciye wiyemeza kugwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Mu bindi bihugu vyiyubashe ingabo z'igihugu ziba zubashwe kuko ari zo nkingi z'igihugu zihabwa iteka rizikwiye, zihabwa uburyo bukwiye bwo gutunga imiryango kugira ziyumvire neza y'igihugu n'abanyagihugu. Gusa mu Burundi kiretse ko abasirikare basigaye bafatwa nk'abacangero bakoresha uko bashatse, n'ubukene buri mu kwica imiryango yabo, hageze aho babafata bakabafungira ubusa, abandi bakabica atabo bavugira kandi bafise inkoho. Eka n'abadafashwe nabi nta bikoresho bikwiye bigezweho bahabwa n'igihugu byibafasha kurangura amabanga bajejwe borohewe. None tvuga ko abasirikare bafashwe uko bokingira igihugu cy'u Burundi, uvuga ko CNDD FDD yabasubirije mu kibanza imbonera kure yo bayihenze. Nazo nyene sizo gukingira igihugu, nizo kununya abanyagihugu kugira abategetsi bagume ku butegetsi. Burundi bubaye Uganda. Murakoze cyane kuri ivyo bibazo by'inkoramutima mumbajije. Nibazo bitoroshe gusubiza kwishura, nibazo bitoroshe kwishura kuko ari ibibazo by'inkoramutima birabana n'ubuzima bw'igihugu. Nkuko rero bivuze muri ico kibazo cawe, mu bindi bihugu abasirikare baba bubashwe, nkako abasirikare kw'isi yose barahirira gucungera imbibe z'igihugu byabo, bagacungera umutekano w'igihugu n'abanyagihugu ndetse n'ibiri mu gihugu. Rero no kuvuga ko umukoresha wabo ni igihugu, ntabwo umukoresha w'abasirikare ari president wa Republika. President aba ari kizigenza mu ntwarameheto, ariko siwe mukoresha wazo. Umukoresha w'igisirikare ni igihugu, no kuvuga bo bubahiriza amategeko y'igihugu ngenderwa ko ibwirizwa shingiro ico rivuga ku gisirikare n'ayandi mategeko yo mu gihugu nivyo bakurikiza. Hanyuma rero igihugu naco kikabiyumvirira ingene babaho mu buzima bwabo bwa minsi yose, mu bijanye n'akazi, mu bijanye n'ibikoresho bakoresha ku kazi, mu bijanye n'ifungurwa, ubuvuzi, imyambaro bambara. Ivyo byose biba bijeje gukorwa na leta. Iyo rero igihugu ciyubashe kizi by'ukuri icari cy'umutekano w'igihugu, ico gihe baraheza bakarinda ko umusirikare wabo amererwa nabi. Kanatsinda iyo umusirikare umwe gusa umuhohoteye mwibarabara, igisoda kiza cyose kitegerezwa gufata abahohoteye umusoda wabo. Aho rero mu bihugu biteye imbere. Ikindi kubijanye n'ubuvuzi, kuva kera mu Burundi abasirikare baravuzwa kandi bavuzwa neza cyane, baravuzwa ndetse uwo bidakunze ko bamuvurira mu gihugu bakamurungika hanze kwivuza. Bari muri Afrika y'Epfo cyane cyane no mu Bubiligi harabagiye kuvurizwa hanze Burayi batari bake tuzi. Ivyo rero byafasha ko umusirikare yiyumvamo ko igihugu akorera nacyo kimwitayeho, kimukunda, kimubungabunga. Hanyuma ibijanye n'ifungurwa, barafungura kurya imiryango yose ifungura mu gihugu, barahabwa ifungurwa kwije ibyangombwa, no kuvuga ntibabura kurya inyama niburi kabiri mu ndwi cyangwa gatatu, barajya umukate bakanywa icayi nk'abandi bose. Ariko uyu munsi nta bihari, barya nabi cyane. Imyambaro bambara neza, nta musirikare wasanga yambaye botini hengamye inyuma ku gitsintsiri yakebanye cyangwa ivyimvye. Uyu munsi n'akamaramaza. Nko mu gipolisi ho usanga umupolisi agenda gufata abanyagihugu
bariko batwara imodoka mu barabara akagenda yambaye ikirato gihengamye akaca hagarika umuntu ngo mapine yawe ngo yaraheze ngo mapine y'imodoka yawe yaraheze nawe ipine yiwe agenderako nawe yaraheze kandi yiwe igurwa n'igihugu kandi wewe uri uyigura wewe nyene atawuguterereye urumva rero muri make igihugu gisuzuguza abasirikare abajeje umutekano nabo ba polisi ico gihugu ntikiba kizi ivyo gikora basa nkaho bari nk'abacangero hanyuma kubijanye n'ibikoresho gisoda uvuga ko ufite gisoda kugira igisoda so kugira abasirikare benshi ubwa mbere no kugira abasirikare bafite akaranga mutima k'igisirikare ubwa kabiri no kugira abasirikare bazi ico baje gukora bazi ico barahiriye bakagikora bakubahirizwa mu kazi kabo ubwa gatatu bagomba kuba bafite ibigwanisho bigezweho nkuko babivuze kuko bidafite ibigwanisho bigezweho bakagira umuhura mu Rwanda bafite ibigwanisho bigezweho uratsindwa kuko birumvikana none bogwanisha amaboko abandi bagwanisha inkoho kera hari inkoho zagwanye ineza nk'igisirikare cyo Burundi inkoho zifise nabo barabizi ko baranidoga ko ibigwanisho bidakora neza hanyuma bakidogera leta yuko ishinga kurya amafaranga ya leta yiba intigura ibikoresho hama ukarunguka kuri songo bakarunguka kugwana ndetse ukabona ko ariko nanategura n'intambara ibyo bivugwa n'abasirikare kubijanye n'ingene bafatwa naho uravye abasirikare ko bafatwa nabi cyane mu bisanzwe nta musirikare agomba kuja kurara ku rugo rw'undi mugabo abasirikare bashobora kurara ahantu ku bategetsi bakomeye nk'umukuru w'igihugu agomba gucungwa n'igisirikare hanyuma umushikiranganje wa mbere yocungwa n'abasirikare mu gihe bikenewe ariko abandi bagomba gucungwa n'abapolisi kuko abasirikare ntibagomba gucunga abaminisitiri n'abadepite oya niba nagomba no gucunga abasirikare bagenzi babo mu ngo bundi ba general oya igihugu nimba gifisa mu mutekano nk'uko bavuga nta musoda akwiye gutwaza inkoho yundi umusoda atagishoboye gutwara inkoho ubundi agataha muhira akaja gukora ibyo wiwe kuko umusirikare niwe ari general ari kuri gutwara inkoho yiwe cyangwa baratayikendera akayisiga ku kazi mugabo igihe baza gutera sinzi ngina cha command intamba rero igisoda carapfuye carononekaye ariko mu gisoda gishasha tumaze iminsi tubabwira hari ibintu byinshi cyane bizohinduka d'abord ubwa mbere hagomba kubaho amashuri ya gisirikare kuko harabaja mu gisoda atari uko babuze ubwenge bakinjira mu basoda bityo ko ari bato ariko nibo bafashe igihugu mu nda hanyuma bashirweho amashuri bige babandanye kwiga ufise ubumenyi ashoboye kumenya ibyo bigisha ashoboye kuzamuka ashoboye kuduga amagrade nk'abandi bose hanyuma n'abasuzofishe babandanye kwiga mu mashuri ya gisirikare bashoboye gutsinda ibibazo babandanye muri kategori z'abofishe hanyuma kandi n'umusirikare wari we wese agize igikorwa akora gikomeye cyiza cy'akaruhore agomba kubishinzwa mu kuronka grade zo hejuru nk'ubu ndabanka akarorero nk'umuntu yokura ICNDD-FDD akagira uruhara no kuri kumugira generale kumugira colonel nawe wari première classe cyangwa caporale nta gitangaza coba kirimo kwe watabaye abarundi kuko abarundi baragowe bishwe n'ubukene bishwe n'inzara barasuzugurwa ntibivuza nta miti hari nta gitoro nta nzoga bose barapfuye bose baridoga urumva rero batabara utamuhaye grade uwo muhiki hanyuma ikindi igisirikare abasirikare bagomba kwiyumvirirwa na leta ingene baronka amafaranga yo kubatunga gutunga imiryango yabo none ko amafaranga batunga nabo bazi neza ko atagura n'imifuko ibiri y'amakara amafaranga babaha ntagura imifuko ibiri y'amakara none mwumva abasirikare iyo miryango yabo ibayeho gute ni gute umusirikare weza akaja ku rugamba akagwana neza mu gihe atazi uko umuryango we ubayeho atazi ko barya atazi ko baryama ibyo rero nkavuga yuko umusirikare wese mu mategeko agomba kugira inzu abamwo yishura buhoro buhoro yubatswe na leta iyo yiyubakiye akayipangisha ariko leta igomba kubaka inzu y'umusirikare wese w'igihugu hanyuma umusirikare akishura amahera buhoro buhoro kugeza iba yiwiwe kandi bakaba mu bigwata pana kuja kuba mu mihana kuko baba bakoreye igihugu icya kabiri
abasirikare bagomba kugira magaze militaire irimo ifungurwa mu gihugu cyose, bakagura ibifungurwa kwibeyi ntoya kuko nta mahera bahembwa, bakoroherezwa. Ibikoresho byose bikenerwa mu ngo z'abantu byo kurya byo gukoresha bakabigira mu mangazini y'igisirikare kugira ngo baronke ibyo bagura byabo bizimbutse byo kugwa kwa basirikare bikagurwa no ku bapolisi kuko nabo nico kimwe bo abasirikare nibatandukanye n'abapolisi. Aho rero niho twavuga yuko abasirikare n'abapolisi boca batangwa koroherwa bakabona ko bafise leta ibakunda. Nuko ku kibazo rero ca mbere mwabajije gikomeye, mwabajije muti none twavuga ko abasirikare bafashwe uko bokingira igihugu cy'u Burundi. Abo bantu ntibashobora gukingira igihugu, nabo nyene ubwabo ntibikingiye, birirwa barabica nabi babafunga. N'abakarorero ntushobora kuvuga ko kingira igihugu nawe ubwawe utikinga. Umutekano utangura kuri wewe wa musirikare. Ubu dufise abasirikare benshi cyane mu gihugu bafungiwe ubusa atabyaha bakoze. Ndabakarorero hari abasirikare bagirizwa ko bagize kudeta yandadaye Melchior bakamutwara n'ubuzima. Abo basirikare by'ukuri uvugishije ukuri nta muntu n'umwe atabona ko barenganya. Icya kabiri, mbega abo basirikare nimba by'ukuri ari bo bishe Ndadaye barigeze bahamagara Ubufaransa ngo buvuge ico Paul Barire yaje gukora mu Burundi? Barigeze biyumvira ku atwara perezida w'u Rwanda w'ico gihe icyo yaje gukora mu Burundi? None ko banse ko baburana, bakanka ko barondera abavoka, bakanka ko baburana, bankiye iki? Icya gatatu, mbega by'ukuri urubanza rw'abishe Ndadaye gocibwa na CNDD-FDD ku butegetsi bwabo? Ntibishoboka. Nta butumwa bashaka kuronka muri ico gihe kuko ego Ndadaye yishwe n'abantu kandi abo bantu b'abarundi ntibo bayoberwa, ariko abo nabo bari ku butegetsi baciye bica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi n'abahutu bari muri prona badashikikiye ubwo bwicanyi. None abo bumva ari byo cyo urubanza uyundi. Nibaza yuko ubutegetsi bw'u Burundi buhari atabo basha gufise bwo gucira imanza abishe Ndadaye. Kindi gikomeye kubera iki iyo CNDD-FDD ituguruye imanza z'abishe abanyagihugu. Ivyo bivuze ko batubwiye bati tuzoca imanza z'abishe Ndadaye, iz'abishe abanyagihugu ntizituraba. Ko zitabaraba rero zirarabwa n'abandi bazozishiraho na mu bacira imanza. Ikindi cyakane, abari ku butegetsi mu bakekwa ko bakoze genocide mu Rwanda, umutawa mpuzamakungu wo kubarondera urahari. Abo bumva bo cira urubanza bicenye gute? Ntibishoboka. Umwicanyi na cira urubanza umwicanyi mugenzi we. Ntibikunda. Hanyuma urumva rero ko atashobora gucungira umutekano w'igihugu nawe wabona ucungerewe kuko murumva bagenzi babo bafungiwe ubusa. Aba umugwi wundi upfunze no vuga ko hari abagirizwa puci kudeta, abagirizwa kudeta ya Petero Nkurunziza. Ubu bose bagomba kwambikwa izera kubera ko sentare y'akarere ka Afrika y'Ubuseruko yaciye urubanza ivuga yuko ikiringo ca Petero Nkurunziza ca gatatu kitari cyoreje amategeko n'ibwirizwa shingiro by'u Burundi. Bivuze ko ugo rubanza ibintu byose bishamikiye kuri ugo bacakuramo akarenge kuko bivuze ko abasirikare bagize kudeta bari bavyemerewe bagomba gutabara u Burundi, bari ko bakingira constitution y'u Burundi. Rero abo basirikare bose bafunze tuvuga tuti ni bapfungurwe kandi vuba kandi ntihagire ico baba, bagira ico baba no kuri muzogira ingorane mwabategetsi kuko abo baharaniye ineza, baharanira iteka n'itekane ry'igihugu ni bwirizwa shingiro kugira ngo bije mu ngiro. None mwebwe mwaciye mubapfungira ubusa. Umugwi wa gatatu ufunzwe, harabagizwa ko bagombye kwica Wirinyamitwe. Abo nta kintu na cyo bapfungiwe, bobo n'imanza zabo benshi baranazitsinze ariko baranse kubarekura bapfungiwe ubusa. Abo n'abasirikare baziriki ndakibabwira mukanya. Umugwi wa nyuma wo Kamaramazi n'umugwi upfunzwemo abasirikare 272 bose hamwe bari 274 bava muri Kongo bahunze urusasu rwabanye urusasu babahaye indirindiri ngo ni nkoho, bakubiswe umuriro baratabaromoka barahunga. Bageze mu Burundi leta irabapfunga, babapfunze bamwe bashizwe mu ibohero. Prime niyo ngabo Lieutenant General akabatwara igisirikare Etat Major yagiye akura abasirikare 26 muri ayo mabohero babatwara mu ijoro babafutse mu magunira barabica
kugeza uyu munsi ntawe uvuga umengo byaribagiranye. Lieutenant General Prime Niyongabo, abo bantu rekozwe kawe, abo mwari kumwe ni ubazi, kuko wagiye ku murango usanga bariko bota akazuba, bahaye akahengo ngo bota akazuba, ucuva ngo bapfunze neza. Wewe uwo gupfunga, yo gupfunga gute? Yo gupfunga ubosha amaguru n'amaboko, kubera ko ivyo ukoreye igihugu uracishe, ivyo ukoreye abasirikare biteye ubwoba. Abasirikare bapfunzwe mu wa mbere wacira imyaka 20, uwundi mu gucigwa imyaka 25, uwundi mu gucigwa imyaka 30. Abo bose baziriki, bazira ko arabatutsi, abahutu bari kumwe nabo bazira ko bemeye kufatikanya n'abatutsi kwaka kugwana muri Kongo. Intambara muri Kongo nta hantu namwe ipana n'ikibazo cy'u Burundi. Nitwumva icyo ariko barakora. Je nkavuga ntabasoda b'u Burundi bari muri Kongo bari bakwiye ahubwo gufata ibice by'u Burundi biriyo bakadeklarara ko twabifashe tubifise bibaye iby'u Burundi, aho no byumva mugabo bagiye kugwana bagwanira Tshisekedi numva bitumbikana. Nkavuga rero yuko leta CNDD-FDD no kuri ikwiye kubaho vuba bwango bagatanga imihoho. Imbonera kure nazo zikingiye igihugu, imbonera kure zikingiye CNDD-FDD, abategetsi muri CNDD-FDD bica abantu bakiba abantu, hanyuma ubuvuzi bakamwica, abandi bakanyuruzwa, abandi bagaterwa ubwoba, bagakubitwa, bakahambirwa. Ni ikimbonera kure zikora nta kindi, kuko nta mateka zigenga hari nubwo bafite ibigwanisho. Hanyuma rero Burundi bwabaye ubwande, Burundi n'ubw'Imana, Imana niyo yabushizeho, nico gihugu cya mbere Imana yashizeho umuntu wa mbere. Uburundi ntuzogenda hagirire, turahari kugira ngo tugarukane iteka n'itekane ry'igihugu. Abarundi nibitegure, duhaguruke twese umwe wese afise, twirukana ubwo butegetsi uhari, hanyuma nitwabwirukana twubaka igihugu kije mu iterambere bidakumira, iterambere kuri bose, ubutungane kuri bose, hanyuma umurundi wese yubahirizwe. Nta kindi gikenewe mu Burundi. Hanyuma mugabo nibaza yuko abarundi bose tuzokumvikana yuko tuhana CNDD-FDD bica abantu bakiba igihugu gisigaye aragatera soni, abantu bose basigaye bamaramara babonye umurundi bakumva ikigongwe. Nuko nibaza ko byogenda rero igihugu cy'u Burundi kizogenda kagirire. Abarundi turahari, abarundi b'umutima, muze tuje hamwe, turushirize kuja hamwe, dusemerere, twongere twitegure gukora no gukura ku butegetsi y'intwaro y'abajenosideri ya CNDD-FDD. Murakoze.